iyo ngwara mu majambo makuru ukuntu yamfashe dufate ku mubiri ngaha ku birenge harakomereka haraza amazi mu ntango amazi tuje dutera hagukiramwo hatabuka hongerekana hakegerana mu nyuma gatoyi hafata hakamera nk'ahabira hamaze kubira haziramwo utuzi dukenyi hagaca hatabuka urushishwa rw'umubiri baca rutabuka hanyuma hagaca habandaniriza kukuvura basha je nasanze umenga mwarakoze nk'ibice ngira ngo nka 85 kwijana kuko nta muntu yo kuyadukana ngo genda uvure leta itamuzi. Yego hariho abandi nabo baciba kuza kwivuza kubera amashengero basengeramwo ashobora kuba atemerewe gukoresha imiti y'ikirundi akazoza rero yararemvye yarabuze ukagira none ivyo navyo mutabihana ko ikomo no kuza ivyo je no bivuga ko no kuyumvira yuko yotegerezwa icambere na mbere aho wo buri hose ndetse n'ubu turi kumwe ubanza gushira Imana imbere hanyuma ishize Imana imbere uti Mana jewe mfasha ndokora je ndamerewe nabi cyane gose Imana yo nyene ni kuvuga iraheza ikakorera muri abo bantu mu bushobozi bwayo bakakuvura ugakira utisunze ngo hariho amashengero yoba atashoboye gukoresha iyo miti y'ikirundi oya imiti y'ikirundi ntako sifise naho nyene kuko na hamwe iyo miti y'ikirundi utoyinwa niyo buri muri yindi shengero ni kwa kuri nyene woba wiyahuye. Ikigo cy'ubuvuzi kama Incuti ya Bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akura kuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 Incuti ya Bose yo ni inshuti yawe. Nuko bakunzi b'Incuti ya Bose TV reka twongere tubaramutse tunabifuriza kumbure kuroranirwa mu banyu no mu vyanyu aho muherereye hose. Iyi ni televiziyo yanyu, televiziyo yacu musanzwe mukunda cyane Incuti ya Bose TV, aho mwamuzi ko kumbure tugenda turiganirira na bamwe kumbure bivurije mu kigo cy'ubuvuzi kama Incuti ya Bose gisanzwe gifise icicaro mu gisagara ca Gitega aho bita mu Rutegama haruguru y'isoko y'inka. Uku niko ubujejwe kumbure kugendera abivurije muri ico kigo Incuti ya Bose yagendeye umwe kumburi mu bivurije mu kigo Incuti ya Bose aho yaragwaye ingwara y'ibikomere ku maguru yaramaranye imyaka irenga 40. Nuko agenda agana muri komine Bugendane isanzwe iri mu ntara ya Gitega. Uku niko yagenda yerekeza mu rugo rwo mutama kugira ngo dutohoreze uko uwo mutama amaze gufata imiti yakuye mu kigo Incuti ya Bose ubu uko asanzwe amerewe. Urabona ko kumburi biba bigoye cyane kugira ngo adushikanire amakuru kugira ngo uburongozi bw'ikigo Incuti ya Bose bugire ico bukoze ku mugwayi wabo. Murabona ko biba bitoroshe kumburi aho imbere yo gufata urugendo n'imodokari afata n'urundi rugendo rutari ruto n'amaguru kugira ngo atuzanire amakuru atagira gatosi. Reka rero kumburi ndagushimira aho uri hose ariko ndanagusaba kumwe namana bivuga ko imbere yo kurangiza iki kiganiro ugikurikirana ko wocu gisangiza na bagenzawe. Ndanakubwira ko ufise icyo baza kumburi ukwakura kuri izo nimero tuza turacisha munsi y'ikiganiro kugira ngo byinshi mu bibazo uba ufise ubyishugwe canke bihabwe inyishu. Lewe igihe turi bahita bita umusozi wa Gwingiri. Gwingiri wa komine Giheta. Hariho undi mutumba nyene wa Gwingiri umukomine Bugendane. Ni mitimba yitiranwa. Yego none muti urumva je nanje tuganire kugira ngo twumve ko hari ntahe ushobora gushinga canke ukuntu nyene wabonye ivyo badanye twakeneye ko dushikije tsabe ico bohindura mu byo bikorwa nyene babasabwe bakora.
ingene umuntu avugwa ingene akira ingene urumva agira ingene yagize imitende avyumva ni nk'ivyo tuba tugomba ko tuganira mu bisanzwe iyi ndwara ndayimaranye igihe ariko nubwo ndayimaranye igihe narivuje kugeraho mbona yuko byasi kuri iryo vuriro ryanyu hanyuma ajya ku nshuti yawe yego hanyuma kuri iryo vuriro mwaramvuye mu bisanzwe kandi by'ukuri mu bisanzwe muravura neza bikwiye ko nubwo we naje ntagusangaho ariko abo nasanzeho ku buryo bakoresheje cyane ko nabonye yuko muvura ba nk'uwo kumva ku radio uko avuga ati iyo ndwara yagufashe gute wari umeze gute iyo ndwara mu majambo makuru ukuntu yamfashe dufate ku mubiri ngaha ku birenge harakomereka haraza amazi mu ntango amazi tuje dutera hagukiramwo hatabuka hongerekana hakegerana mu nyuma gatoyi hafata hakamera nk'ahabira hamaze kubira haziramwo utuzi dukenye hagaca hatabuka urushishwa rw'umubiri baca rutabuka hanyuma hagaca habandanirizako ico bambwiye gusa bambwiye yuko bategerezwa kumvura ngakira atangorane nimwe abamaze gufata imiti yo kujya bose mwabonye bigenda gute yarangiriye akamaro cyane gose no kuvuga uburyo nari niteze nasanze uko navyiyumvira nasanze ari neza cyane ku miti narose ari neza kandi naje navyizera n'ukuri kandi ni neza n'ubu n'intambwe nagize n'ushaka nofata ko ariho nayikuye kubera ariho nahereye ndavye ingene nari merewe hanyuma rero murashishikara murampa imiti mumaze kumpa imiti ubwiraho ngira nti ni neza none iyo ndwara yawe ko urumva ariyo amaguru n'ibikomere iyo ndwara kera barazitwara zaza indwara za kera ibyo ntabyo nashobora kumenya indwara nofata ko ari indwara nyene iza gutyo nyene ku mubiri w'umuntu dufate hari wigeze kuyigwara mu muryango wanyu oya none ni giki none ushima ko nshuti ya Bose ugeze umunsi icyo nshima mu bisanzwe muravura ni neza n'ukuri jewe ukuntu nabonye naringiyeyo meze ukuri je n'ubu ndacabemera nuko mwarankoreye igikorwa gikomeye cyane gato yise niteze ko bijya bintu bishoboka mbere n'ushaka ndavye ndari ingwaye oya waje mu nshuti ya Bose kangeze ego kubera bwa rugambere barahambwiye bamaze kuwambwira rero nca niyumvira nti je ndagiye mu bwabo sinibaza yuko bizotungana nasanze rero ibyo muri bice bikuru dufate mwarabikoze none wamenye gute mu nshuti ya Bose ugwaye ndabona atari hafuringa ugwategerezwa gusambagirika ntadatumutwe narabajije hanyuma rero bamwe barampa indanzi hariho umwana b'Igitega ndamubwira mu bisanzwe kubera twe atabana dufise ngaha mu nzu atari nk'ubu mu kiruhuko nta bana bari bahari ari jewe n'umugore gusa kugira naho tigatureka rero mbanze ngende ku nshuti ya Bose hanyuma nava ku nshuti ya Bose abana bamaze kuza nzoheza ndabe ingene hazoba hameze mpeze ndonka uburyo bwo kubandanya kuri divuriro cyambwira umwana araheza araza kubabaza agiye kubaza baramubwira bataranzoza twe tuzomuvura by'umwana yavuze abaze kubinshikiriza naciye nza baheza baranyakira ndambura amapasuma yariko bararaba hanyuma abaganga baraheza baragira bati mutu tuzokuvura ngiriko ntangorane baramvura barundi nukuri bakoze igikorwa cyane gose cyane kukuvura bashaje nasanze umenga mwarakoze nk'ibice ngira ngo nka 85 kwijana ubu none nk'umuntu muhura afise ikibazo c'ingwara ushaka kumurangira ku nshuti nushaka kubwira nti genda ku nshuti ya Bose
canke niyo yoba naho abonye byanse dufate no ku nshuti ya bose namubwira nti uja kwa muganga ko ari ya kwa muganga utagiyeyo. Hariho aho twagiye turaca ku bandi bariko barivuza nyene mu nshuti ya bose, hariho umuntu yatubwiye yuko icatumye ateba kuza kwivuza mu nshuti ya bose yari umumama atubwira ati mugabo wanje yambwira ngo nzeyo, mugabo abagenzi n'abandi nabo duhura bakambwira ati nje nzocampfa, we niwahuye n'izo ngorane? Oya je byose nigeze ndavyiyumvamo. Oya iyo uri kurivuza nta bintu by'ugupfa ushira imbere, kuko uwo muntu uwo muganga avurisha ubwo buryo ibyo yo bakoresha byose ni kuvuga mu gihe arinze yaronka urusha yemerewe na leta ntibiba ari ibintu by'ibisondekera by'ibipupirana. Oya leta irinda imubwira iti genda uvure, yamaze kumutohoza yuko avura akoresha imiti yo, kuko nta muntu yo kuyadukana ngo genda uvure leta itamuzi. Yego hariho abandi nabo batiba kuza kwivuza kubera amashengero basengeramwo ashobora kuba atemera gukoresha imiti y'ikirundi, akazoza rero yararemvye yarabuze uko agira. None ivyo navyo mutabihana kwikomo no kuza ivyo je no bivuga ko no kwiyumvira yuko yotegerezwa icambere na mbere aho wowe uri hose ndetse n'ubu turi kumwe ubanza gushira Imana imbere. Hanyuma ishize Imana imbere uti Mana jewe mfasha ndokora je ndamerewe nabi cyane gose. Imana yo nyene ni kuvuga iraheza ikakorera muri abo bantu mu bushobozi bwayo bakakuvura ugakira utisunze ngo hari amashengero yoba atashoboye gukoresha iyo miti y'ikirundi. Oya imiti y'ikirundi ntako sifise naho nyene, kuko na hamwe iyo miti y'ikirundi utoyinwa niyo buri mu yindi shengero ni kwa kuri nyene woba wiyahuye. Kuko ushobora kuja umuntu uzenye ku nshuti ya bose ari uko uba wahereye na hariya hanyuma vyanse utegerezwa kubandanya aho ubona hashoboka. Umaze imyaka 20 maze imyaka nka 60 dufata bazifise imyaka 60 y'amavuko. Ni kuvuga yuko ku myaka 20 yaciye gufata yaciye itangura kumfata buke aho rero itari panda. None wumva ingwara gwaye imyaka 40 niko ndavyumva. Oya nibo ku 20 urumva mu bisanzwe barambara ibirato. Barambara ibirato. Yego hanyuma rero mugabo harageze ico gihe ibirato rero ntaba nk'ivyambara gushika ubu. Igihe waza ku nshuti ya bose none hari havyimvye gose ngo n'umenga urambara uturata. Yego none muta niki ushimira inshuti ya bose basigaze uyu munsi? Ni neza n'ukuri je sino hamwe turetse kugira ngo ngwikingwiki jewe uwoza wese ambaza musha ndabubwira nti rero shaka genda hariya hantu genda ku nshuti ya bose barashobora kukuvura kandi uzokire. Mu majambo makeyi jewe ni gihe kirekire cyane dufate nko mu myaka ngira ngo nka 20 iyo ngwara yaratanguye buhoro ariko yagiye gukara cyane nko mu myaka ngira ngo nka 20. None nakahe kamotera abandi bagwaye ko mbure bagware muhira ntibaje kwivuza kwa muganga canke ngo baje no muri byo bigo by'imiti y'ikirundi? Akamono batera muri sanzwe uwo bagwaye je kintu no mwiyumvira ko nona muhanura nihereye ko sino kuri cambere no babwira Imana ibafashe ibahezagiye ububike kwibiganza. Mwiteho umuntu agwaye cyane gose huko aje aza yarembye. Murakoze. Yego ni byiza namwe murakoze. Kandi babashimiye ukungene mwatwakiriye hani wanyu mbe mwavuza ngo hitwa gute? Ku mutumba wa Rwingire agacimbira ikibaya. Jewe nitwa Habonimana Silvestre umusozi Rwingire komine Giheta ntara Gitega kibaya ya mbere agacimbiri kibaya ya mbere. Murakoze Imana ibahezagiye.
namwebwe cyane ibubike kwibiganza yego ibubike kwibiganza mukora ibirama yego ni byiza murakoze kutugendera hanyuma muzoheza muze muragaruka kuza muraraba nyene iyo abantu ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akura kuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 inshuti ya bose yo ni inshuti yawe.